Yesu asifiwe. Nari mvuze ngo Yesu ashimwe. Tubivuge twese Yesu ashimwe cyane. Umunezero udasanzwe kongera kuboneka hano mu nzu y'Imana. Imana akidutije impwemu z'abazima n'igitangaza. Haleluya. Nigitangaza bisanga turi hano mu nzu y'Imana. Nibidasanzwe. Haleluya. Ukuri Imana yakoze. Yakurindiye hariya wiriwe, yakurindiye hariya mu kazi, kurindiye mu rugo, yarinze umuryango wawe, ukabata amakuru mabi wumvise, urashaka kuyizamura icubahiro iyo Mana yacu. Ukwiriye kubiha agaciro, ukwiriye kumva ari bidasanzwe ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Haleluya. Ariko kumenga hari abantu badahari. Imana ishimwe cyane. Sinzi byakugoye, sinzi byakuruhije, ariko umenye koko ukiri muzima hari impamvu. Muri ibyo yavuze ngo hari impamvu igenera guca bugufi nkaririmba indirimbo yishimwe. Amen. Gabanya urubase. Yesu ashimwe cyane. Kwiriye kubiha agaciro, kumva Imana hari icyo yakoze ku buzima bwawe. Abana bawe bagiye ku ishuri baragaruka, nawe Imana yakurindiye mu kazi. Muri ibyo yavuze ngo sinzi uko bigenza, sinzi nuko ubikora, uko byugaye byose. Haleluya. Reka rero dufate umwanya wo gukorera Imana, dufate umwanya wo gutangira Imana. Uje mu nzu y'Imana ukwiye kwitegekanya icyo gutaha. Nawe kugira ijana ry'Imana yaguhaye rirahambaye gusumba n'amamiliyoni wariye wajyanye mu kabare. Haleluya. Ngaha muri iri teraniro harimo abantu bigeze kunywa inzoga. Bazamura ikiganza turara. Raba za nzoga zose wanywa uzikorera mu Imana. Ejo naciye ahantu ku kabare
cyane impande y'akabare. Mu bubare hari hamaze iminsi atanzoga zihari. Rero ejo barazironse, wasanga umuntu yiteretse amacupa 3 ngo ntibabe bazimara, 5 amuseri biyeri bateretse imbere yabo ngo kwazisahagura ngo ntizihere. Ndibaza ububare bwuzuye menga ni ikintu cyabaye. Habaye iki ko abantu bakora sigana no kunwa? Haleluya. Sanga umuntu aricaye ngahanyoye 50,000 by'inzoga, ariko korera Imana hageze umuntu akumva umenga biraremeye. Yasanze ibintu by'inzoga birimo izindi pepo, ibintu by'inzoga birimo izindi pepo. Urazi ko umuntu ashaka kugusororera inzoga mugabo atoguha amahera, akakubwira ngo icaronwe asho sindagire mugabo kuguha 5,000 ngo uje kurya naguhe. Nawe mwarabibonye, nawe mwahora mubikora. Ayo wajanye yose pi ugataheze. Ubu nawe dukwiye kugira ihiganwa twazanye mu nzu y'Imana yose tugataheze. None ko nawe twagera mu kabari yagenda heze, Mana ishimwe nafashwe ntaranwa nyinshi. Haleluya. Sinashobora kurenza ibiyeri 2, narabinyoye 2, ariko hariho ngaha batsindagiye. Mwari muzi ngo sinumvira iki? Narumvira iki? Naranazicuruje inzoga. Wocuruza ntiwumvirize. 2 narabinwa. Ako kandi nari muto ntwave wibaza. 2002 bazabona nari mutoye. 2001 buryo. Ikintu nabasha gwara ugwagwa. Nawe mwararanyoye insongo. Ko Yesu ni mwiza agira neza. Yadukuye habi. Haleluya. Yadukuye habi. Igihe kimwe ndibuka 1995 iwacu hari ibitoki byinshi cyane, ibitoki bitarahona. Iyo imirije bonane umuryango wose wasanga bataritse. Namwe wanyu byarabaye, ugasanga mu muryango bataritse inzoga yo kunywa kuri bonane. Baratarika nyine baragana, bafata umutobe ujya wa mbere bawushira mu mpange cyagi kono kinini, hajya bujuje bariko barakanya wa undi w'amazi wo kuvanga, cyagi kono gice kirameneka. Barababara twari twiteze gusomera none turarumanse kirameneka. Menga nyene n'umuntu yapfuye ko bari bazi ko gice kirameneka. Ingene bababaye nyene ari ngira umwana nanje narababaye. Nakuba narakunda inzoga, narakunda ugwagwa jeje cyane. Nakuze nkunda mama wanje cyane, ariko atakindi kintu ndamukundira. Kwa twakunda kuja naramukurikira. Kubera kahagiye nabanzi ko tuza kumugwagwa. Ari abana bagukunda atagukunda kubera ikindi, agukunda ikintu. Kibaza ngo aragukunda cyane, wihende uzotacho zanye wirabi. Amen. Haleluya. Rero byukuri Imana yarakoze. None ibitoki byarahonye. Bacu hari ibitoki byinshi cyane. Winje mu itongo ry'ibitoki ntibashobora kubona umuntu arengana. Ibyaragiye. Akimana ishimwe ko byagiye twarakicicwe. Reka dusenga Imana. Nasenze buri sindasenga. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu turasengeye amashikanwa n'ibigira 10 tugiye gutanga, uhezagire umuntu wese agiye kurekura ibyo wamuhaye ngo azane mu nzu yawe. Nibyoroshe ariko umuhaye umutima wo kurekura, nawe ucumuha kwakira byinshi, umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kaze dukorera Imana. Yagira umunashimwa umunyacyubahiro, naho yo kirusha abandi
pe wagize mwisi no mwijuru n'izina ryiza cyane barishimwe mw'ijuru yagira umuntu ashima yangobotoye mu buja dusabe niba harimo abashyitsi babyaguruke, niba harimo umushyitsi wabyaguruka tukamwiyegereza. Umushyitsi dukomereye amashi turamubona hariya. Niba harimo n'uwundi wabyaguruka tukamwiyegereza, wowe wumva kuri umushyitsi turamubona hajya umukobwa wa Yesu, dukomera amashimana. Turabona n'uwundi hajya inyuma, turabona n'uwundi hajya, tukongera amashimana yatuzaniye abashyitsi uyu mugoroba. Tubakire mu izina ryande. Yesu abakorera iki? Amen. Muvyagire mugubwe neza. Izo ntebe turazibagabiye ariko ntimuzitware, muzohore mwicara wenyine. Gataha ndahafashe. Dushima Imana ko uyu munsi ugira gatatu w'indwi. Amen. Sinzi ko hari umuntu yoba yazanye ya envelope yo mwijoro yaje yitwaje za envelope twabaha zo kugura ibikoresho, uwo yayizanye yotera yizana tukamusengera ntacyo bitwaye, hanyuma tukinjira mu ijambo. uwo yayizanye ayagurukane aze hanyuma tumusengere. Atawo hari reka dusome ijambo ry'Imana. Hari uwayizanye. Okay. Tubasengere nawe utararonka guhana intambara kugira ngo dukore kiriya gikorwa. Turiko turahura n'ibibazo bikomeye cyane bya connection. Vraiment numva ikintu cyambere twohera ko nico kugishaho connection, kandi connection dusaba n'imiburi miliyoni 5. Connection dukeneye idusaba miliyoni 4,900,000. urumva nizo 5 4,900,000 kugira ngo dushobore gushiraho antenne. Ariko kandi hamwe n'Imana dutegerezwa kuyikora.
sibyo turayishiraho nankeka ndizera ko tutagera mu kwa kabiri itarajaho dushobore gukora ivuga butumwa mu buryo bwagutse. Ari umuntu nagiye kuyibaza ndiko ndamubwira ati ngomba dushireho connection, arambye atariko iyo ayo mamiliyoni ugomba wonone ayo mamiliyoni ufise menshi muri wifitiye muri wifi miliyoni zitanu yumva umenga ndiko ndayonona. Rero n'undi muntu ashobora kumva takoye ibyo ayo mafaranga yose kwe sugusesagura ntugende ukayagura kandi kantu wotumugende ukayagura akamodoka kari yose kazitanu none segende ntayihari ni 10 ntana yihari. Rero nakoreka dushire wifi ishobore gufasha abantu bari kure, ishobore gufashwa n'ubutumwa bwiza tuvuga. Mbega ubutumwa tuvuga hano burabafasha, amasengesho dukora arababohora, ni kuvuga ko n'abandi bari kure azobafasha azobabohora. Ducishe ku mbuga zose zishoboka, dutangatange satani, tumutangatange impande zose. Wagiye kwinyegeza kuri Facebook tumufate, wagiye kwinyegeza kuri YouTube tumufate, wagiye kwinyegeza kuri Instagram tumufate, kuri TikTok tumufate, bose turabafata nankeka tubazanire Yesu. Amen. Turabazanira Yesu. Hari umuntu nabibwiye afise eglise imaze imyaka irenge 10. Namubwiye amafaranga connection igura yavugije uruhwa ntabwo avyumva kandi umenga amaze igihe kinini yakora. Tubasabira umugisha Mana mu izina rya Yesu. Turasengera abana bawe bashikije isezerano gico bemeye, ubahezagire ubagirire neza. Mwami Imana, ubutumwa bwiza nibwavugwa, ijambo ryawe n'iryavugwa, aho ubutumwa bwiza buzoshika nabikibakoze kize gishike, uzubavugire uzubagirire neza, uzubanezereze, ubugururire, ubacira inzira hatagira inzira, ubatwenze mwami. Uyu no munsi ugira gatatu wo kuzuka, aho wazuka ku munsi ugira gatatu mwami, ndasenze nabo ngo kuyu munsi hagira ibintu bizuka, hagira imigisha yabizuka, hagira amasezerano yabazuka. Ndabahezagiye mwami, ubagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Mani baho umugisha. Okay. Reka dusome ijambo ry'Imana. Kandi by'ukuri ndashimiye ko mwaje gusenga uyu munsi, uyu mwete mwagize, muze mugumana umwaka wose, muze mugumana umwaka wose. Imana izi kongerereza umuvuduko cyane wo gusenga. Ari giye kwa gatata abantu babifata ibisanzwe, babifata minenegwe, ariko we wagize amahirwe ukaboneka iyi ndwi ya mbere, umwaka uzuhere ufise iyo nyota, ufise iryo shaka, kandi ukuje mu nzu y'Imana ni ngombwa hagira ikintu gihinduka ku buzima bwawe. Shimye abantu bariko baratanga ry'amafaranga, by'ukuri Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, tushobore kugura ibikoresho. Dusome mu Itanguriro igice cya 35 umurongo wa 18. Sinzi ukubigenza, sinzi n'ukubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Ari ukuntu bikora, iyo utegetse bigatungana. Sinzi ukuntu we, sinzi ukubigenza,
dusome, reka duhere ku murongo w'icenda. Aravuga ngo indanza amajambo aravuga ngo urupfu rwa Rakeli. Igihe Yakobo yaragarutse avuye i Padanaramu, Imana yongeye kumwiyereka iramuhezagira. Nawe Imana yongeye kwiyereka iguhezagira. Wako ni inyongera yindi yabaye kuri we ngo yongera kumwiyereka iramuhezagira. Nawe Imana yongeye kwiyereka. Imana iramubarira iti izina ryawe ryari Yakobo ariko ntucitwa Yakobo kundi ariko wiswe Isirayeli, nuko imwita Isirayeli. Imana iramubarira ati ni jewe Imana ishobora byose, urondoke ugwire, ihanga rizogukomokako, mbere n'igugu y'amahanga n'abami bazokomoka mu rura rwawe, kandi igihugu nemeye ko mpaye Abrahamu na Isaka nzokiguha nawe, n'uruvyaro rwawe ruzogukurikira nzorugiha. Imana imusigaho bivuga ni iraduga. Kumbe Imana nimanuka iraduga, nawe uduge mu izina rya Yesu. Yakobo ashinga inkingi y'ibuye ahavuganiye nayo, ayisuka ko ishikanwa ry'ibiturire, ayisuka ko n'amavuta ya elayo. Aho hantu Imana ivuganiye nawe Yakobo ahita Beteli. Bava i Beteli baragenda bari bashigaje akarere bagashika muri Efurata. Rakeli araramukwa aragumigwa. Musurinya aho hantu. Rakeli araramukwa aragumigwa. Maze akigumiwe umwakirizi aramubarira ati ntacu utinya kuko havuvyara uwundi muhungu. Maze akigumiwe umwakirizi aramubarira ati ntacu utinya kuko havuvyara uwundi muhungu. Maze ariko aracikana kuko yaciye ahwera, yita uwo mwana Benoni ariko se amwita Benyamini. Nuko Rakeli arapfa, bamuhamba ku nzira ija muri Efurata ariho Betlehemu. Yakobo ashinga inkingi kumva yiwe, iyo nkingi y'imva ya Rakeli kiriho na bugingo n'ubu. Isirayeli akomeza inzira ashinga amahema hirya y'umunara wo muri Ederi. Maze Isirayeli akiri muri ico gihugu, Reyubeni aragenda asambana na Biruha inshoreke ya se. Isirayeli arabimenya. Imana itugirire neza. Nishaka tuvugane aya majambo, n'amajambo yafashije cyane. Numvise Imana iriko iramfashamo ukundi, ko ari igihe usoma ijambo ukaryumva birenze uko wigeze kuryumva. Nshaka tuvugane iri jambo rivuga ngo rivuga ku mwana wo mu mubabaro, umwana uvyariye mu mubabaro, umwana wo mu mibabaro, umwana wo mu mibabaro. Bibiliya itubwiye aya makuru y'uyu muntu, itubwiye kuri Yakobo, itubwira na Rakeli. Bibiliya tubwira ngo Yakobo amaze kuva iwabo wa Labani acitse avuyeyo, murabizi ni birebire ukuntu byagenze, ngo arazinduka mu gitondo abwira abagore biwe, yarafise abagore babiri n'inshoreke zibiri. Ubundi iyo tuvuze ngo Yakobo yaravyaye n'abagore biwe, ubundi bajya abagore bose bo bavyaye havyara inshoreke ziwe, ariko bakitirirwa abagore biwe. Amen. Hanyuma iki gihe murabizi uyu Rakeli n'umugore, yari umugore w'igikundiro kuri Yakobo, ariko Imana yari yaramuzivye ntiyamuha uruvyaro. Amen. Yavyaye abana babiri bonyene. Yari umugore w'igikundiro, yari mwiza, inyuma umurabiye inyuma yari mwiza cyane, ku buryo byatumye Yakobo akora imyaka 14 kubwiwe amukorera. Haleluya. Yakoze imyaka 7 bamuzanira ibintu bitari byo yatakoreye, bamuzanira umugore atari we, aramubwira ngo subira ukore yindi myaka 7 tumuguhe nawe, kuko ni
gwawe nawe waramu n'uyu ni gwawe kora iyindi myaka ine ko mwararanye ukora iyindi myaka ine ariko kubera urukundo yakunda Rakeli bimubera nk'iminsi indwi. Amen. Iyo uri kuraja ahantu kumbuye naho ho bari kure ntavyo bona, naho kubera urukundo yamukunda ngo imuhindukira iminsi mike bimubera nk'iminsi indwi. Kinamye n'indwi imyaka indwi uvuga ku munsi umwaka yawubona nk'umunsi umwe. Urukundo ni igitangaza. Ibyo nkunda kubabwira hano, urukundo nk'ubu muri mwe bwarimwe abamama usanga uri iwabo wawe canke aho ubaye ku mugabo wawe ukaba ubayeho nabi, kandi iwanyu wari ubayeho neza, iwanyu atakintu na kimwe wari uzi, ariko kubera urukundo ugasiga amata ukaja kurya ibijumba kibazo, ugasiga amata ugasiga ibintu byose ugasiga umunezero. Hano bakubaza none nibiki? Urukundo ukunda umugabo wawe rugatuma usiga byose. Haleluya, amen. Yigeze kubona uwo mugore umugabo yari yamukuye mu ijisho, mugabo bukeye amutera inda. Tirasa uyu umugabo yamumenye ijisho, none byagenze gute kugira ngo amutere? Vuga ngo n'urukundo. Ijisho barikuyeyo umugabo aramuvyari. Amen. Urukundo dukunda Imana niko dutumye tukiri inyuma yayo. Muzi ibibazo duhura navyo, imipfunda duhura nayo, ibigeragezo duhura navyo, Satana tugabako, ariko kuyo urukundo dukunda Imana tukumva turacanezerewe kuyikorera. Ukaba waburaye mugabo twavuga hano ngo dutange ukazana 100 yewe binyegeje waraye ubusa waranse gufata sinzoyakora, mugabo hagera mu nzu y'Imana ukumva nizo wambaye wozitanga. Urukundo ukunda Imana. Haleluya. Urukundo ni ikintu gikomeye. Haleluya. Aba bakobwa nabo babiri Yakobo ngo araza arababwira ngo ndagomba asubire kwa data mubi wacu, muremeye ko tujana? Arababwira ati ntacyo tuziga kwa data, yaratugurishije turigendera. Bacomoka ijoro batamusezeye. Muri mwe bwarabuze abantu bacomotse bakajya kubaka badasezeye abiwabo, akumva bagiye. Byageze gute? Raba urukundo baracomoka mu ijoro barimo uremera agenda ijoro upfunje urume urenga imisozi urenguka. Haleluya. Umuntu utazi ingene yakuze, utazi karaktere ziwe, ukagenda. Haleluya. Mureke dukunda Imana. Urukundo tuyikunda rukwiye kurenga urugo dukunda ibindi bintu byose. Haleluya. Mwabakobwa murashaka kubaka, murashaka kuva iwanyu, muhabuze iki? Nimujya nimujyama, none mushaka kuja kuri iki? Urukundo. Shaka urukundo. Haleluya. Ikintu cya mbere nabonye mu byaremwe gikomeye kigira urukundo rw'igitangaza ni inuma. Inuma ni ipfakaye. Inuma ipfakaye ikabura umugabo cyangwa ikabura umugore, isubira kubaka, biba biheze. Inuma zivuka ari zibiri, ujya mugore wayo ni nawe mushikiwe, apfuye biba biheze. Ariko abantu
abagabo cyane cyane nibo bafite amaso maremare, akiri ku mwanya w'ikigandaro agatangura kuraba udukobwa turengana, agira gutya ati ntako mumbonera ariko inuma ipfakaye biba biheze. Niyo mpamvu no muri Bibiliya niyemera ko dufasha umupfakazi atarakwisa imyaka 60 kuko aba akikanura amaso gutya. Yego, Bibiliya itwemerera gufasha umupfakazi akwije imyaka 60 kuko umubiri wiwe umaze gutekana nko ku myaka 50 yo comoka kagenda. Haleluya. Umuntu urukundo rwiwe n'igitangaza n'ibisizi, ako dusunga urukundo n'inuma. Nibyo bikoko nabonye bikundana ku buryo inuma narazitunze, inuma za zindi zimwe zinunga. Inuma iyo ageze kwivyara, inuma ivyara kabiri mu kwezi. Muravyumva? Kabiri mu kwezi. Iyo itaye amagi, ingore inkokokazi twita inkokokazi nyine nayo iri mu nkoko, ntabwo ibibundikira, habundikira ingabo. Bari mubizi? Habundikira ingabo, hanyuma ikabundikira iriko ingore nayo iriko irubaka urundi gwari. Iyo ibundikiye ingore biriko irubaka urundi gwari zotamwa amagi. Muravyumva? Iyo yejeje kugubaka itamagi, eza itaya magi yayandi yaberutse, yayandi imwe ingabo yaribundikiye utwana twavuyemo, ingabo ikisubira kurarira yayandi, hanyuma ingore igacija kuba kurundi gwari yongera igaburira babana. Murabyumvise? Ariko twebwe ugasanga abagabo bigiza abatari mu ngo zabo, ngo sinokoza isahani, ngo sinokutawaza umwana wa none n'umwana wawe bikakunanira kumuhanagura. Ngo biteye ishishi kuti umwana wa n'inuma. Haleluya. Zibaye ubwo buzima mwumva zigera ziruhuka, ntizigera ziruhuka kugeza ipfuye, ziguma zikora kandi zirafashanya. Niko no munsi w'Imana bikwiriye kumera. Haleluya. Ntiyakwiriye kubaho imirimo ya pasiteri, ntiyakwiriye kubaho imirimo y'abadiyakoni. Umuntu wese akwiriye kumva igikorwa cyose kiri mu nzu y'Imana kimwerekeye. Ushitse mu nzu y'Imana ugasanga intebe ntibarayipanga, hitira uyipanga. Sibyo byiza gaje? Ugeze no mu nzu y'Imana ugasanga itapi yacafuye, hitira uyihanagura. Umuntu wese akwiriye kuba mu nzu y'Imana ariko arakora. Haleluya. Nugonda amaboko, kaba wumva ukunda inzu y'Imana, kaba wumva ufise urukundo rwo gukunda inzu y'Imana, no kujya ukunda mu rugo rwawe. Haleluya. Ndakunda kubivuga hano nuko mwata abagabo benshi bari, ari abagabo bari he? Abagabo banyu bari he? Abagabo banyu bari he? Bari gushugurika. Haleluya. Abagabo ariko iyo muzorabe kenshi abantu bavuye muri Afrika iyo bagiye i Burayi no muri Amerika n'ahandi mu bihugu biteye imbere muri demokarasi, ingo zabo nyinshi zica zisambuka. Murazi igituma zisambuka? Iyo bagezeyo urumva umugore aba yaracinyijwe hano muri Afrika, yaracinyijwe yarababaye, yagerayo agaca gatubure nanjye ngomba niganzo, ubu mfise konte yanje, twese turahembwa ku kwezi, ibyo wankoreye ubu urahanagura umwana, uramuhanagura, utamuhanaguye yagwa 24. Umugore akirukana umugabo. Mubone ingo z'abantu bari hanze zifise ibibazo, baba barababaye mwese kada benshi, si mwese ariko igitigiri kinini cy'abagore muri ngaha mubatse kubera umuco,
imyaka 10 iraheze 20 yararangiye uraja hese murasazanye nta kundi. Haleluya. Rero bageze hanze baca biganza ugatereka ndamwikure akagucira mu maso wihende ndafyonda ku nimero. Ari muri Amerika nta mugabo akubita umugore nta ukubita umwana. Umunyamurenga umwe ngo yagiye hanze afise abana 6 bimperekerana, ubwana abukubise buca buhamagara igipolisi. Wahamagaye igipolisi gishitse acara babwira ati barabahamagaye ca mubajana bose mubankureko. Igipolisi gitangura kumwinginga toya ko babahamagaye rero ni mubajana. Tangura kumwinginga musaye imbabazi ko babonye ko ari mwebwe muri base na banyina ba ndabatera igisemwe twari turi kumwe ni mubajana. Aciye bateka kubera umudendezo. Amen. Ewe gaye umwanya uranjanye nagiye mu nkuru basha. Mbega izo nkuru ziko zirabafasha. Shaka tuvugane kuri Benoni. Benoni ni umwana wo mu mubabaro. Rakeri ngo aragenda ariko baragenda yari yarabuze uruvyaro. Amaze kuvyara umwana umwe yitwa Yosefu ngo asama iyindi nda. Bari mu nzira bariko baragenda binjira basubira i Kanani. Rakeri ngo afatwa n'ibise. Murabizi ikintu cyatumye Rakeri apfira mu nzira? Murakizi? Ni kubera ko nimwave mwibaza ngo ni kubera yuko yafashwe n'ibise bikanka akavyara. Ariko icyatumye Rakeri apfira mu nzira icambere ni kubera ko nawe yari yagiye i Kanani. Agiye i Kanani yaragiye kwa iwabo wa Yakobo, ariko ajanye igipande kimwe. Parti imwe yari iwabo, yari yasigaye iwabo. Ngo igihe bari bavuye kwa Labani, Rakeri ngo yinjiye mu ihema ryase afata ibigirwamana vyase arabicana. Labani abasanze mu nzira abwira Yakobo, aramubwira ngo kubera iki mwacitse mukagenda mutansezeye. Aramubwira ngo icambere nuko natinye kugusezera, narinzi kutari bunde kure ku neza. Icya kabiri najanye ivyanje, nacaho najanye ubutunzi Imana yamereye iwawe. Kigira gatatu raba mu butunzi bwanje icoba kirimo cyawe ukijane ntaco bitwaye. Labani aramubwira ngo none icyatumye mugenda munyivye imana zanje ni giki? Kubera iki mwagiye nimugende mwenyene ariko mukajana n'imana zanje? Haleluya. Abantu baraje barinjira mu nzu y'Imana ariko bazanana n'imana ziwabo. Yakobo aramubwira ngo saka mu butunzi mu byo dufise winje mu mahemu sake uza kubonana imana zawe araza guca hinduka umuja. Labani ngo yinjira mu mahema yose arasaka ararondera izo mana ziwe arazibura. Ngo yinjiye mu ihema rya Rakeri basanga Rakeri yicaye ku matandiko y'indogoba yafashe izo mana azicarako. Abwira se aramubwira ngo data ntugire ikibazo ngo ni kubera ko naguhagurukiye ngo usake aho nicaye ngo nuko ndi mu miziro y'abagore. Yaramubeshe kandi ngo izo mana yari yarazicayeko. Ibintu twagiye tuziguriza tukavyicarako nibyo bigenda bitugirira nabi mu rugendo. Yari yicaye kuri izo mana arazinyegeza, ageze mu nzira izo zamwishe. Uyu munsi turifuza ko ibyo twaje tuzanye tubirekura, ibyo twinjiranye tubirekura, imico mibi twinjiranye tuyirekura, ingeso twaje twinjiranye tuzirekura, ibyo twaduganye tubirekura. Haleluya. Ugira ibintu urekura waduganye. Ngo bari mu nzira rero bariko baragenda, Rakeri ngo afatwa n'ibisi. Yabwiye se ko ari mu miziro ariko kandi ahubwo yimirije kuvyara. Arabwira ngo ndi mu miziro y'abagore. Umugore yibumbye
kuko yaramubeshe cyambere kigira kabiri amwiba imana ziwe agenda ikanani ajanye imana zase. Uyu munsi nimba hari imana zaso zagukurikiye uzisige hasi mu izina rya Yesu Kristo. Birashoboka ukaza muri kora, ukaza ukinjira mu basenzi, ukinjira mu nzu y'Imana, ariko hakiriho imana ziwanyu zikikuganza, hakiriho imana zo ko basogokuruzi biwanyu zikigutegeka. Uyu munsi uzirekure widegevye mu izina rya Yesu. Ngo ayikaratera ibisengo vyare ararira cyane kuko yagize umubabaro w'ikirenga. Umwakirizi aramubwira ngo ntacurira, ugiye kuvyara umwana wundi w'umuhungu agira kabiri. Ivyo ntiyavyumviriza. Ngo umwana ashitse amwita Benoni. Haleluya. Amwita Benoni. Mu gucikana kwiwe asigasiza umwana. Bene data bakundwa, ndagomba ngo mu mibabaro ikuracamo, n'ahari imibabaro igoye, n'ahari imisi igoye, wironkere mu izina. Iyo mibabaro iryo zingu aho hantu hagoye nyene uharonkere mu izina, uharonkere mu mwana, uharonkere mu Benoni. Benoni byasigurwa ngo ni umwana yavukiye mu mibabaro. Tagomba muri iyo mibabaro urimo havukemo umwana, havukemo igisubizo. Aravuga ngo baramubwira ngo humura, reka kurira, mu mibabaro yawe havuyemo ikintu. Mu mibabaro yawe havuyemo ikintu. Ibyo uri kuracamo, aho uri kurinjirana hagoye, uzohasohokana umwana wo mu mibabaro yawe. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, hazovamo Benoni. Muri ibyo bitutsi hazovamo Benoni. Muri ayo majambo y'agasuzuguro hazovamo Benoni. Benoni avukira mu mibabaro, Benoni avukira mu gasuzuguro, Benoni avukira mu mubabaro, Benoni avukira mu marira, Benoni avukira mu gutabwa, Benoni avukira mu guhebwa, Benoni avukira mu nzara. Ariko naho byo bigoye agacomoka akavuka. Haleluya. Nawe uri kuraca mu bihe bigoye uzovyara. Nawe uri kuraca mu bihe bigoye uzoronka igisubizo. Nawe uri kuraca mu bihe bibabaje uzobisohokamo ufise Benoni wawe. Benoni ni umwana wo mu miruho. Ari jambo riri mu gitabo cy'abacamanza rivuga ngo mu mujyi havuye mu ibyo kurya, umunyenkomezi havuye mu bisosi. Mu mibabaro yawe hazovamo inyishu. Mu mibabaro yawe hazovamo inyishu. Haleluya. Ikintu ciza cyose kiva mu mibabaro. Ikintu cyose kiryoshe kiva ahantu hagoye. Ikintu cyose kinezereye kiva ahantu haruhije. Ndakuremesheje nakubwira ngo Benoni wawe agiye kuvuka. Benoni wo mu minsi ya nyuma, Benoni wo mu minsi y'amaheruka yawe agiye kongera kuza. Oh, sema haleluya. Ngwamwita Benoni. Umusozi ndawuhejeje. Ntushobora kuririmba ukiri mu kigeragezo,
ntushobora kunezerwa ukiri mu kigeragezo, ariko iyo ugisohotsemo ntusubira kwibuka ko wigeze kubabara, ntusubira kwibuka ko wigeze kugira uburuhe, ntusubira ku muri mwebwe harimo abantu bagiye guhabwa benoni. Barimo muri iyo mibabaro yawe, muri ako gahinda kawe, muri uko gutukwa kwawe, benoni ntihagiye kupfa. Reka abantu bagusuzugure, ariko ntacu iherezo ry'ubuzima bwawe rigiye kuba ryiza cyane. Umwana wo mu mibabaro, ikintu cyose uronke mu mibabaro gifata neza. Ikintu cyose uronse urinze kuruha ugiha agaciro. Haleluya. Ni umwana w'agaciro kuko avuye mu miruho. Ni isezerano rivuye mu mibabaro, ni inyishu ivuye mu mibabaro, ni inyishu ivuye mu gasuzuguro. Ariko nababwire, urabona amafaranga uronse utayaruhiye nta gaciro uyaha, ariko amafaranga uronse ukwezi guheze warushe wababaye uyaha agaciro. Umvize nababwire, namwe iby'Imana igiye kubakorera uyu mwaka uzobabera umwaka kubegereye Imana cyane, uzobabera umwaka wo kunezerwa. Nubwo uyu mwaka wobamwe ibintu by'imibabaro, wowe uzowucomokamwo uronkemo ibyiza. Nubwo wozamwe ibintu bigoye, wowe uzogenda usimba, babona wambaye neza, babona ushajije, babona urya neza, babona ubayeho neza, babona ubuzima busa neza. N'ibiki byabaye ni inyishu zo mu mibabaro, ni inyishu nakuye mu mibabaro, ni inyishu nakuye ahantu hababaje, ni inyishu nakuye ahantu hagoye. Ndakuremesheje kuri uyu mugoroba, ureme muri iyo mibabaro yawe agiye kuvamo benoni. Sinzi ngo benoni ni bangahe bagiye kumubona. Nubwo yacikanye mushikanye, nubwo yacikanye mubonye. Haleluya. Ndavuze ngo ntuzopfe utarabona benoni, ntuzocikane utarabona benoni, ntuzove mu mwuka utarabona benoni wawe. Benoni wabwiwe n'Imana muri uku kwezi kwa mbere utangira umubone, mu kwa kabiri umubone, mu kwa gatatu umubone, mu kwa kane umubone. Umwaka urangiye uri kurakira benoni, mwakira ba benoni. Benoni w'amafaranga aze, benoni w'icyubahiro aze, benoni w'amagara meza aze, benoni wo kuvugwa neza aze. Mwakire n'uwawe Imana iramuguhaye mu izina Yesu. Haleluya. Akira benoni. Wa mukobwa we akira benoni, wa mushinga nawe uri hano akira benoni. Haleluya. Akira benoni, akira umugisha, akira umugisha wo mu mibabaro, akira inyishu ivuye mu mibabaro. Sema haleluya. Akira inyishu ivuye mu mibabaro. Uzoyiha agaciro. Inyishu uzoronka kubera ko wasenze uzoyiha agaciro. Amen. Mu mibabaro yawe hagiye kuba mwishimye.
umusore ariko uzoba uri umugabo, nta rubyaro ufise ariko uzoba witwa nyina w'abana, nta muryango ufise ariko uzoba witwa se w'abana. Ejo Imana izoguhindura sekuruza w'amahanga. Ibyo uri kuracamo ntibigutere gutera umugongo Imana. Gumamwo, shishikara, komeza, bandanye. Uko bimeze uno munsi siko bizoba bimeze ejo, uko bisa uno munsi siko bizoba bisa ejo. Kandi nawe uniravye uko ubuzima bwawe bumeze uno munsi siko bwari bumeze ejo. Hari impinduka, hari icyo Imana imaze gukora. Aho yagukuye ntihakwereka yikujana, ibyo yagukoreye n'ibikwereka ibyo izogukorera ejo. Nimba yaragukiza ingwara niyizo igukiza ufise uno munsi, nimba yarakugaburiye ejo n'uyu munsi yo kugaburira, nimba uyu munsi yakugaburiye n'ejo zo kugaburira. Humura Benoni wawe agiye kuza. Haleluya, haleluya. Benoni muri mwebwe areba nk'abantu Imana isohoreje isezerano ryabo. Ndabona riko riraza ryihuta. Harimo abantu Imana isohoreje isezerano ryabo, harimo abantu Imana isohoreje isengesho ryabo basenze, harimo abantu Imana iciriye inzira mu buryo, haleluya, uburyo bunyarutse. Hari umuntu agiye kuza guhindura amateka mu buzima bwawe, ariko kuba umukeneye, ariko kuba umushaka. Haleluya. Ugiye guhura n'igitangaza cyihuta utabona ahantu coca, utabona ahantu cozanana, utabona ahantu coca. Genda byumva Imana iriko irabimbwira ngo ndakubwiye uyu mugoroba uhawe ijambo rikuremesha, rikubwira ngo humura, ntutege ubwoba n'amajambo y'abacuraguzi, y'abapfumu n'abarozi. Imana ikuzaniye Benoni wawe. Araje kandi aje mu buryo bwihuse. Ndaguhanuriye kuri uyu mugoroba itarike y'umunani ni itarike yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu warurindiriye Imana irakiguzaniye, Imana irakikuzaniye. Wanashaka ubyumve kabiri, ubyumve gatatu, Imana irakuzaniye Benoni mu buryo bwihuta, irakuzaniye Benoni mu buryo bunyarutse, irakuzaniye isezerano mu buryo bunyarutse. Imana igiye kuguhuza nacyo, kandi bikoze muri uku kwezi kwa mbere, kuko iyi ntanga ibaye nziza n'iherezo riba ryiza. Imana irakuzaniye Benoni mu buzima bwawe, Imana irakuzaniye Benoni mu buzima bwawe. Nahawe iyi message ngo ndayiguhe, ahantu utabona niho Benoni azananye, ahantu utaruzi niho Benoni azananye. Mu mibabaro yawe, mu gahinda kawe niho igisubizo kizananye. Muri ubwo bwire, muri iryo joro niho umuco ugiye guserukana. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu Kristo, byakire n'ibyawe. Benoni ni uwawe, Benoni ni uwawe. Haleluya. Mu maheruka yawe, mu iherezo ry'ubuzima bwawe, bigiye kuba byiza gusumba intango. Bigiye kuba byiza cyane. Muri uyu mubabaro hagiye kuvamo ikintu. Ndavugana n'umuntu ari ngaha ababaye, muri wewe ni wagiye kuzana na Benoni. Benoni yazanye mu mubabaro wa Rakeri. Muri uyu mubabaro wawe, muri uyu mubabaro wawe, muri uyu mubabaro wawe, muri uko gutabwa kwawe, muri uko guhebwa kwawe, niho Benoni azananye. Ishimwe rizananye aho nyine utabona. Siniko ndavugana n'umuntu abona ingene vyogenda, ndiko ndavugana n'umuntu atabona ingene vyogenda. Wewe nyine utabona ingene vyogenda, ni wowe Imana yantumye, ni wowe Imana yantumye. Haleluya. Akira Benoni mu izina rya Yesu. Akira umwana apfuye muri iyo mibabaro, akira uwo mwana apfuye muri iyo misonga, akira uwo mwana apfuye muri ibyo bitutsi, akira uwo mwana apfuye muri ako gasuzuguro. Wewe babwiye ngo ntibizoshoboka, humura ni wowe Benoni agiye kuzira.
ndaguhumurije. Urashobora kuvuga ngo niko mwama abapasiteri mwama mwaduhumurije muratubwira bikaguma kwa kundi. No kuri bashake babe babiri, Benoni baramwakira, ashaka bumwe Benoni aramwakira, naco bitwaye simaka ngo mumwakire mwese, ariko Benoni wawe uramwakira, Benoni wasezeranye uramwakira, Benoni warondereye amezi 9 uramwakira, Benoni warondereye imyaka 10 uramwakira, Benoni warondereye imyaka 20 uramwakira. Isezerano ry'Imana rirasohoye ku buzima bwawe. Uyo n'umwana wo mu mibabaro, uwo n'umwana wo mu gahinda, uyo n'umwana wo mu kabonge, uyo n'umwana wo mu gutukwa. Abisirayeli ngo bataraguza gati, barababwira ngo turirimbire ku ndirimbo z'Isiyoni, ngo bari barafashe inanga zabo bazimanika ku biti, inanga zabo zari zaramanitswe. Benoni niyaza inanga irasubira imanuki. Benoni iyo yaje inanga zirongera zikamanuka. Inanga ni ikintu gituma ugira ishimwe muri wewe. Ntibari bakigira amashimwe muri bo, ntibari bakigira umunezero muri bo. Bafata inanga bakoresha mu guhimbaza bazimanika mu biti ku marembo ku migezi y'i Babuloni. Ariko Benoni aserutse inyuma y'imyaka 70, Kuro arababwira ngo sohoka, nimuveyo mugende kongera kubaka igihugu cyanyu, nimuveyo mwongere kubaka imiryango yanyu, nimuveyo mwongere kubaka ubuzima bwanyu. Umviriza, Kuro agiye kugusohora ngo uveyo wongere uje kubaka, ufata inanga yawe. Ngo bagiye baririmba, ndashima Imana kuko basohotse. Hari ahantu udashobora kuririmbira zaburi, hari ikibanza kitarimo network, harimo ikibanza kitagira connection. Cyo kibanza uragisohokamwo, ube mu kibanza kirimo amashimwe, ube mu kibanza kirimo impundu, ube mu kibanza kirimo umunezero. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibyawe byari byaransi, ibyawe byari byarahombye, ibyawe byari byarapfuye, ibyawe byari byarananiranye. Benoni niyashika biraza kwiparametra bimere neza, byishire mu mwanya wabyo, kintu cyose kice mu mwanya wacu. Nico wibwe, nico watwawe kiragaruka, nico bakunyaze kiragaruka, kubera ko Benoni yaje azanana n'impinduka. Ndaguhumurije, ndaguhumurije, ndaguhumurije. Hari cyari hayandi maboko utabona, ntabwo byumvise. Hari cyari hayandi maboko utabona, hari cyari hayandi maboko utabona. Imana igira ikoreshe. Reka kurira mutagira Imana. Nanagiye Imana izanye ijambo, abarimo umuntu nyenecyo. Reka kurira mutagira Imana, kubera ko ibyizigiro byawe byaheze. Benoni agiye kuvuka. Rema, 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 rema. Cyari ibyizigiro by'igiti cyatemwe, kuko izokongera kigatoha, kuko izokongera kigatoha. Haleluya, haleluya. Ko batakiranduye, ko bagize amahirwe mabi bakakirekera ikuzimu, kigiye kongera kinage mu izina rya Yesu. Ari iwacu aho mvuka neza ku Gatumba, hari ahantu hari rusengo tuvoma amazi. Mwe rusengo nayo muzi, rusengo murayizi. Aho hantu hari rusengo, impande y'iyo rusengo hari igiti. Ico giti cyari cyaratemwe, none cyarakuze, hanyuma kirasaza kirahenuka kubera gukura cyane. Cyari cyarumye kirahenuka. Haheze igihe runaka, ushobora kuba mwarumvise ayo makuru, igiti bukeye mu gitondo basanga ciyeguye, kirahagaze. Igiti cyari cyaratemwe, bakagicimizi, bakagisenya n'amashoka, bakacimizi. Bukeye mu gitondo basanga icyo giti cyongeye guhagarara. N'uyu munsi twogenda no kikwereka kirahagaze. Nibazi ingene cegutse, nibazi umuntu yaceguye. Ibinyamakuru byaraje kuraba, barabati aka gatangaza kabaye muna yakibitoki nagaki. Niko nawe Imana igiye gukora igitangaza mu buzima bwawe.
wawe, abantu baza bavuye kure, amaradiyo n'amateleviziyo akorane baje kuraba ibyabaye iwawe, baje kuraba ibyakoretse mu muryango wawe. Mana yo mu ijuru ntabwo byumva. muri iri teraniro harimo umuntu Imana ihaye intahe agiye kuvuga ku maradiyo no ku mateleviziyo, agiye kuvuga ku maradiyo no ku mateleviziyo. Sinzi ngo ni jewe, sinzi ngo ni wowe, sinzi ngo ni inde, ariko harimo umuntu umwe, ariko nawe utanavyakiriye jewe ndavyakiriye. Imana yo mu ijuru iguhaye intahe igiye guhamagara abantu, hari naye igiye guhamagara abantu bagiye kuza avuga ati nukuri tureme, tunakubali Mungu wako, turemeye Imana usenga, turemeye Imana ukorera, turemeye Imana wizeye, turemeye Imana ugendana nayo. Imana ibahezagire. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Umuntu wese ari hano yumva afise ikintu kimuruhije, avyaguruke ndamusengera. Nibi nabiri wowe umva ari ikintu kikuruhije, haguruka ndagusengera. Shaka kuruhijwe n'ingwara, shaka kuruhijwe n'ideni, shaka kuruhijwe n'igeragezwa runaka, shaka kuruhijwe n'abantu bakuvuga amajambo runaka. Imana yo mu ijuru igiye kukugirira neza uyu mwanya nyene, igukorera igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu cyose kikuruhije uragikugwako. Imana ibahezagire mwebwe mwaje hano imbere, reka ndabasengere mu buryo bwihuse vuba na vuba kugeza kwa Mungu. Imana izo bahaye intahe mu izina rya Yesu. Imana izo bahaye intahe. Niba ari akazi Imana ikaguhe muri iyi ndwi, niba ari deni iri kurihire, niba ari ikintu cyose ukeneye Imana ikiguhe. Ndagutangarisha Imana igukoreye igitangaza mu izina rya Yesu. Imana igukoreye igitangaza mu izina rya Yesu. Muri mwebwe harimo abantu Imana ikijije, muri mwebwe harimo abantu Imana ibohoye, muri mwebwe harimo abantu Imana yiyeretse, muri mwebwe harimo abantu Imana ikoreye surprise, muri mwebwe harimo abantu Imana itangaje. Naba mu byizeye zamura haleluya. Wanyeretse neza, ineza, wanyeretse neza ihambaye, wanyeretse wanyeretse neza, Yesu ndasengeye ubwoko bwawe. Hari ibibazo bafise bikomereye ubuzima bwabo muri aka kagoroba, ndakwingize ngo bagirire neza, ndakwingize ngo ubiyereke. Intambara bagwanye zigarukiraho zari zigeze, zigarukiraho zari zigeze. Niba ari ingwara zibarekure, niba ari abarozi babarekure, niba ari abapfumu babaziritse nibabarekure. Izina rya Yesu senga, senga. Ndabona hari ikintu gira wakire, ndabona hari ikintu gira wakire, ndabona hari ubutabazi buje ku buzima bwawe, ndabona hari igisubizo kije ku buzima bwawe. Ndabona umumarayika w'Imana akiza ari mwari no koraniro, umumarayika bohora ari mwari no teraniro, umumarayika agira neza ari mwari no teraniro. Ubwiza bw'Imana ariko buragenda genda kuri wewe. Hari icyo Imana iri kirakora, hari icyo Imana iri kirakora. Mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Ndakubohoje, 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 ndakubohoje. Akira kubohoka, 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 akira kubohoka. Ibyawe nibibohoke. Akira intahe k'uyu mugoroba, akira intahe k'uyu mugoroba. Bandanya gusenga, bandanya gusenga. Bandanya gusenga, bandanya gusenga, bandanya gusenga, bandanya gusenga, bandanya gusenga, bandanya gusenga. Mu izina rya Yesu Kristo. Letele palabashai, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shindwa na nguvu za Jehova, shindwa na nguvu za Mungu katika jina la Yesu. Toka faturia muntu. La 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 la. Le mwegeze hano, mwegeze hano. Fasha n'uyu muntu ari ngaha. Le
mudugane hano hejuru. Senga hari icyo Imana iriko irakora. Senga hari icyo Imana iriko irakora. Nasikia nguvu za Mungu ziko zinatembea hapa. Lelelelelele. Kubita mu bazimu. Hari icyo Imana iriko irakora. Hari icyo Imana iriko irakora. Hari icyo Imana iriko irakora. Bandanya gusenga, bandanya gusenga. Uyu mugoroba hari icyo Imana iriko irakora. Hari icyo Imana iriko irakora ku buzima bwawe. Moto. Senga, 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 senga. Moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka. Nabomoa mipaka, nabomoa mipaka, nabomoa mipaka kwa jina la Yesu. Nabomoa mipaka, nabomoa mipaka kwa jina la Yesu. Hari abantu bariko barakira ingwara ziri mu mubiri wabo, ingwara ziri mu mubiri, ingwara ziri mu nda, ingwara ziri mu mutwe, ingwara ziri mu mugongo, ingwara ziri mu bitugu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka, toka, toka. Bomoka, bomoka, menagurika. Rekura umukobwa, rekura umukobwa ubunyene, rekura umukobwa ubunyene, rekura wa daimoni we, rekura wa daimoni we, rekura. Yebo shekete. Ndaguturira, ndaguturira ubunyene, ndakwicisha agashinyaguro, ndakwicisha agashinyaguro, ndakwica mu izina rya Yesu, ndakumenagura mu izina rya Yesu, ndakumenagura mu izina rya Yesu, ndagushwanyaguza mu izina rya Yesu, ndakubomagura mu izina rya Yesu. Murahiye, 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 murahiye. Yebo shekete. Toka, 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 toka. Toka, toka, toka. Ndagutegetse, 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 ndagutegetse. Bandanya gusenga, bandanya gusenga. Bandanya gusenga, bandanya gusenga. Bandanya gusenga. Imana iraguha Benoni, iraguha Benoni. Bandanya gusenga, bandanya gusenga. Bandanya guhamagara Imana. Ndabona umuriro, ndabona umuriro, ndabona umuriro. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka, 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 toka. Toka, 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 toka. Rekura, rekura, rekura. Rekura, 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 rekura. Muvemo, muvemo, muvemo. Toka, 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 toka. Murahiye, 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 murahiye. Murahiye, 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 murahiye. Kubita, 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 kubita. Pomora, 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 pomora. Ay, 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 bandanya gusenga amagarima. Fayo, fayo, fayo. Murahiye, 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 murahiye. 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 Moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Kubita! Bomoka! Ndaguturira! 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 Soka! 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 Soka ubunyene! Tekera! Tekera! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Rekurawa! Rekura! Mwabitegamwe! Muvemo n'ingoga! Muvemo n'ingoga! Mugomba kumuhindura umusazi! Vayo n'ingoga! Vayo n'ingoga! Vayo n'ingoga! Soka! Turumbuka vayo n'ingoga! Murahiye, 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 murahiye. Murahiye, 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 murahiye. Moto, 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 moto. Toka, 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 toka. Toka, 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 toka. Toka, 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 toka. Toka, 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 toka. Murazigiye, 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 murazigiye. Murahiye, 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 murahiye. Fayo. Senga. Bandanya gusenga. Bandanya gusenga. Bandanya gusenga. Sambura, sambura, sambura. Sengera uyu mudamu. Lelelelelelele. Senga, 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 senga. Mwizina rya Yesu. Mwizina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu.
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ubushobozi 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 mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Zambura ko mudasama nta munasenga rikarasamara. Ndamanuye umuriro, ndamanuye umuriro, ndamanuye umuriro, ndamanuye umuriro, ndamanuye umuriro, ndamanuye umuriro, ndamanuye umuriro k'uyu mukobwa mu izina rya Yesu. Imyuka mibi yose imuboshe imurekure, 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 imurekure. Ndaguturiye, 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 ndaguturira, 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 ndakumenagura, ndakupomoye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka, toka, toka. Vamos, vamos, vamos. Abandi bandanya gusenga. Mwegeze hamwe. Toka. I command you. Ndagutegetse mu izina rya Yesu. Vamos, 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 vamos. Rekura, rekura. Soka ningoga, soka ningoga, soka ningoga, soka ningoga, soka ningoga. Tekera mu izina rya Yesu. Murahiye, 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 murahiye. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Toka. Zina rya Yesu. Musenge, senga, musenge minota 5 duheze. 5 minutes duheze, duheze, duheze. Ala. Dara alala bine fado. Tekota yamando. Umuriro, 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 umuriro. Rekura, rekura. Soka, tekera. Wamizimu we, waboshe umukobwa. Rekura, rekura. Soka, soka ndagutegetse. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ubushobozi izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Naamuru nguvu za kuzimu, naamuru nguvu za kuzimu, toka, toka. Ndakumenagura, wapepue, wajiniwe, waboshuye umwana, waboshuye umukobwa. Rekura ningoga, rekura ningoga, rekura ni toka, toka. Vamos, 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 vamos. Toka. Ubunyene mvuze ngo murekure, 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 mvuze ngo murekure. Toka, 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 toka. Murahiye, 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 murahiye basha, murahiye. Toka, 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 toka. Rekura ubuzima bwiwe, rekura umubiri wiwe, rekura ubuzima bwe mwafashe, rekura umugisha we mwafashe, rekura ningoga, rekura ningoga. Ndavuze ngo rekura, ndavuze ngo rekura. Toka, 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 toka. Fire, 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 fire munda iwe, fire munda iwe, fire munda iwe, fire munda iwe, fire ningoga, fire ningoga, fire ningoga, fire ningoga, fire ningoga, fire ningoga, fire ningoga. Toka, soka, 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 soka ningoga. Toka, 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 toka. Murahiye, 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 murahiye. Akazu
akazu k'abarozi karahiye, akazu k'abapfumu karahiye, akazu k'abanyamareba karahiye. Rekura 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 le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 . Murahiye ngaho, murahiye ngaho, murahiye ngaho, murahiye. Toka 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 toka. Soka munda iwe, soka munda iwe, soka munda iwe, soka munda iwe, soka ningoga, soka ningoga. Tekera. Yesu mbohora ivyo mu miryango, vyo banyatuyeko, vyo bamvutseko, nibinde kure, nibinde kure, nibinde kure, nibinde kure. Yesu, 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 Yesu. Telemo. Mana urakoze, turagushimiye, tugukomeye amashyi menshi dushima mu izina rya Yesu, amen. Amashyi menshi ku mwami Yesu. Imana ikoze uyu mugoroba, haleluya. Hari icyo Imana ikoze ku mubiri wawe, hari icyo Imana ikoze ku mitwaro yawe, hari icyo Imana ikoze ku bibazo byawe, hari icyo Imana ikoze ku bikuruhije, hari surprise zibaye kuri wowe mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi namba wizeye mpwemu yera na Yesu ni Imana data. Wosema haleluya. Fata ituro ry'igicaniro, fata ikimazi cy'igicaniro, soze hanyuma tere nambuko, fata ikimazi cyawe shire mu giseke, confirme ijambo rivuzwe muri aka kagoroba ku buzima bwawe. Imana iguheza kirya. Ibyo birakora, ibyo tubabwira birakora, bifise imbaraga. Ntabwo ari ibintu byo gupfa kuvuga gusa, bifite icyo bivuze ku buzima bwawe. Tera intambuko, niba ari ishikanwa rya ofise ry'igicaniro ushiremo, hanyuma turangize. Tubibutse ko kuwa gatandatu tuzobandanya aya masengesho yo kubohoka, tuze tuyabandanye. Hari abatabyemeye bavuze ati ntacyo amaze, tuze tuyabandanye. Uratumiwe muri icyo gitondo cyo kwirirwa imbere y'Imana, dusenyura, tumenagura, tubomora, twakira Benoni mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ukiva ngaha Benoni muhurire mu nzira, nushika muhira umusange mu rugo yashitse, muri famiye yawe wumva amakuru ko yahageze. Imana ibigukorere mu izina rya Yesu. Uve muri iyo mibabaro wari umazemo igihe kirekire. Imana iguhezagire. Kuwa gatandatu inyuma y'inyigisho n'amasengesho turafise amasengesho y'iki yande sawa
toka toka ndagusambuye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. ubutware bw'Imana isumba byose, mu bushobozi twahawe rimwe igihe twakira imbaraga z'umwuka wera, ndabohoje uyu musore imizimu n'amangetengete bimuziritse bimurekure mu bushobozi bw'Imana Data wa twese umuremyi w'ijuru n'isi, amen. dukomere Yesu amashyi menshi. Yesu ashimwe. nuko mugende mwitegurira umunsi wa gatandatu abakobwa n'uwo wowe uzi ntacyo basenga hano umutumire, ntacyo bitwaye azoze muri iyo umwanya wo kubohoka. muri mwebwe muzogenda mubohotse kandi ibintu bigenze neza. nuko Imana ibaha umugisha, mujyane amahoro y'Imana. nari mvuze ngo mujyane umugisha w'Imana, ugende murakira ibitangaza bivuye ku Mana, mutumire abantu benshi yindwi kuwa gatandatu no ku